bakunzi b'urubuga BInfo mu nkundire ndababwire ati mwiriwe canke mwaramutse bivana n'umwe wese ahaherereye amasaha ariko umwanya ariko aradukurikirana abantu benshi baguma batubaza kuri recruitment zakozwe na M23 tukaba twabateguriye no musi kiganiro cyuko M23 yakoze yagiye iragira ama recruitment ahantu hagiye yatandukanye uko yagiye iregeranya abasirikare nico kintu umusesangozi wacu no musi agiye kudufasha kugira ngo abantu benshi bamenye uko iyi M23 yiyubatse ikitwa M23 nubwo yagiye iraronka abasirikare mugabo mu nkundire manzi ndamuramutse kame bwana musesangozi ndakuramukije cyane. Amahoro cyane bwana journaliste. Amahoro mutaha. Nzire ko waramutse impore. Ego. Nanje ndaho ndashima. Reka nshingirwa ko ndamutse abadukurikiranye. Aho bari hose. Nabo nyene ndabipfurize kugira umunsi mwiza. Ego. Kuroranirwa mu bikorwa byabo by'uyu munsi. Asante sana. Bwana musesangozi nkuko nayivuze mu ntangamarara abantu benshi bariko baratubaza tuba sorongorere ingene iyi M23 yoba yarakoze ama recruitment kuko bingo biboneka cyane yuko ifise ingabo nyinshi ugereranije n'iziriko zirahitanwa n'imigwano iriko irabera mu gihugu ca Kongo. Niyo mpamvu re twagusavye kugira ngo utubwire uko iyi M23 isanzwe iriko irakora ama recruitment agiye atandukanye. Urakoze cyane bwana journaliste. Iki cyari kuba ikiganiro kirekire cyane gose mbere twari no kugikorera ga film documentaire kacu mugabo kubera ko abakunzi b'urubuga BInfo baguma bifuza kumenya aba M23 ni bande nabantu ki ko turiko twumva mu imisi ya nyuma baguma batakaza ingabo nyinshi ku rugamba mugabo bakaguma bahagaze neza ku rugamba ni izi nguvu bazikura hehe aba basirikare babakura hehe ko n'igihugu ca Kongo kibatunga urutoki kivuga yuko ari abanyarwanda bariko baragwanya M23. Sasa bwana journaliste n'abantu badukurikiranye twarabwiye yuko iyi ntambara M23 yayiteguye imyaka myinshi cyane gose. Kuri iyi ncuro novuga ko M23 yateguye intambara imyaka igera ku 10. Ego. Iriko irategura iyi ntambara. Apana igera ku 10 ahubwo irenga ku 10. Uti rero abasirikare ibakura hehe M23 canke se yabakuye hehe? Bona journaliste ndagomba mvuge ikintu nibaza ko kiza gutangaza abantu benshi batabizi neza. Burya igisirikare ca M23 kirimwo ingabo nyinshi cyane zitandukanye. Ndavuga zivuye mu bihugu bitandukanye. Muri M23 uzosangamwo abanyarwanda n'ibyo koko ni nabo benshi. Muri M23 uzosangamwo abakongomani nabo barimwo. Muri M23 uzosangamwo abagande. Muri M23 uzosangamwo n'abarundi. Ivyo ni bihugu ufitiye ivyemezo byuko bifise ingabo muri M23. Ndagomba bona journaliste ndaguha karorero koroshe kingene ingabo zo mu basirikare ba M23 harimwo abarundi. Uti abo barundi bagiye muri M23 babishaka barabiteguye canke byo bari sanganya ryabaguyeko. Bona journaliste kubagwanyi b'abarundi bari muri M23 bari imice itatu. Imice itatu y'abarundi bari muri M23 hariho abagiyeyo volontairement babyishakiye ku bwabo. Hariho n'abandi batwaweyo ku nguvu babizi ko mugabo ko ariyo bagiye. Hakaba n'abandi batwaweyo batazi ko ariyo bagiye. Mugabo baza kwisanga bari mu gisirikare ca M23 basanga nta yandi mahitamwo bafise bicaye ngombwa yuko baguma muri ico gisirikare. Uti rero bona journaliste
abo bagiye ku gushaka kwabo abo batwaweyo ku nguvu nabo babisanzemwo ntibo abo bose byoba byagenze gute. Ndashaka ntanga akarorero koroshe kugira ngo abantu badukurikiranye bace babitahura gusumba kuko tubigumije uku nibo bitora neza. Bona journaliste, iyo mwumvise President de la République Evariste Ndayishimiye umwita uko ushaka ari General Neva avuga yuko nka mu Rwanda gotera Burundi ruciye muri Kongo nawe ko yaca mu Kirundo, burya arazi imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda kuva kera, arazi kahise. Yarigeze kubivuga neza yuko burya intambara zabaye mu Burundi, ndavuze nka zose, simvuze zose ariko nka zose, inkomoko y'izo ntambara yaba ari igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga amakimbirane yabaye mu gihugu cy'u Burundi nka yose inkomoko cyaba ari igihugu cy'u Rwanda. Reka dufatire akarorero ka hafi, ndakwereke ingene abarundi binjijwe muri M23 ku mutego batezwe batabizi. Bona journaliste, muri 2015 harateguwe manifestation, imigumuko yo kwigaragambya, bavuga ko mu byo bashira imbere bavuga ko bagomba kuyamiriza ikiringo bita ica gatatu ca nyakwigendera President Nkurunziza. Sivyo niko byavugwa. Ndazi yuko abajene benshi, reka tureke kuvuga benshi, 90% y'abajene bagiye muri manifestation ntibari bazi le bien fondé y'ijya manifestation. Bapfuye kubigwa. Kuvuga ntibari bazi cyatumye zijya manifestation ziba. Bobo bari bafise mu mutwe yuko bariko biyamiriza ibyo bise ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera President Pierre Nkurunziza, nivyo bari bazi. Mugabo hariho igitigiri gito, reka tugije izo posa 10 na sigaje, bari bazi ukuri kwavyo. Benshi nibo bakomanda abandi, hariho nababimenye batigeze baja mu ibarabara kuko bari bazi yuko donc bishobora guhara hama bakagira gute bakisanga ku Musaga canke bakaraswa. Abo rero bona journaliste, abo 10 kwijana bari babizi, nibo igihe baproclamiye coup d'etat yuko habaye coup d'etat, ijya coup d'etat imaze kurata bijya bice 10 kwijana bari babizi, nivyo byagiye bijanye na zijya ngabo zari zateguye coup d'etat. Baci bagenda bajanye hehe mu gihugu cy'u Rwanda. Abandi benshi bagiye mu ibarabara kubwagakuku batabizi, batekewe n'ubwoba. Wumve ngo sinavuze bose, navuze benshi. Batekewe n'ubwoba, baca bagenza gute, bakurikira abandi mu nyuma, hagenda umwe baca mu nzira zitandukanye baja kwisanga mu gihugu cy'u Rwanda. Ahantu uvuga yuko abari bafise imiryango mu gihugu cy'u Rwanda benshi bashike mu miryango yabo, mugabo baragiye kwiyandikisha, ibyo bita ngo kwibaruza muri Croix Rouge. Benshi baragiyeyo. Ku makuru dufise nuko abenshi hariho n'agasabuni bagahabwa bari mu miryango yabo. Abandi nabo batarafise imiryango bashikiramwo nibo bashikiye mu makambi y'impunzi atandukanye. Abenshi bari mu makambi y'impunzi rero bashikiye mu makambi y'impunzi ya Mahama. Aharongo ndahagaruke rero, ndahagare gato Mahama. Bona journaliste, President hari jambo aruka kuvuga ngo iyi kambi y'impunzi y'Imahama yuguruwe na manifestation zitaratangura. Bari bayiteguye. Uwumve ngo ni kintu bateguye kugira ngo hagira abarundi bahunga igihugu
bahungira mu Rwanda. Ni ukuvuga ko rero bwana journaliste ijya kambi y'impunzi bayishizeho na manifestation zitaratangura, mugabo ucawumva ko hariho plan yuko hari akantu bariko barategura kugira ngo badurumbanye mu Burundi impunzi zijeyo. Tugende ku kandi kantu bwana journaliste. Burya mu Bugesera ndavuga ujabutse umupaka uciye mu Kirundo ushitse kuri kote y'u Rwanda, haguma hariho imodoka zirindiriye abantu bahunga berekeza hehe imahama. Imodoka nizo zabatwara kandi atantambara irahaba, ntari ntambara igeze ntabwo urabizi kuko nijya migumuko yabaye hehe i Bujumbura gusa, ni migumuko yakaze. Mugabo kubera ko bari bafise amaradiyo novuga bari baguze yarayiwabo notama nka RPA. Burya RPA yagwanya urugamba gusumba bagiye mwibarabara muri manifestation. Nimba warakurikirana RPA kijya gihe, RPA yaranima manifestation ikavuga uti bageze aha bigimeze uku, baratewe umupolisi arabarashe, donc baranima kujya bane mu mupira. Sasa bona journaliste, aba bajene bose bagiye mahama, abandi baje mu miryango yabo, benshi bagiye kwisanga atakazi bari buronke mu Rwanda, kuko deja n'abanyarwanda ubwabo barakabutse nta buzi leta y'u Rwanda itanga. Abajene benshi mu Rwanda barihingira imirimo nko babivuga, no kuvuga n'aba entrepreneur barakreya ama business yabo. Aba barundi biwacu rero benshi bagiyeyo nta mashuri bari bafise, nta n'ubumenyi buhambaye bari bafise kugira ngo bashobore kuba bari gukreya ama business hajya mu gihugu cy'u Rwanda ngo ashobore kubabeshaho. Irevre hariho abonzi n'ubu bari mu Rwanda babayeho bien, babayeho neza, batashoboye kuja mu makambi y'impunzi, batanashoboye no kuja mu kiroberi, bagumye bibeshejeho. Abo rero leta y'u Rwanda ntibyayoroheye kubakonvenka, kuko urumva yifite amafaranga yiwe, arapanga inzu, arirasiona, uwo byari bigoye kumukonvenka. Mugabo abantu byoroshe cyane. Ndibuka haro témoignage y'umujene yagiye bamutwaye mu kiroberi atabizi, ari benshi bahatangura formation militaire, hama kubwa amahirwe meza uwe n'abagenzi be batatu baragira gute, baracika. Nibaza nimbe ntiyenze yo témoignage, sinuka sinuka media yaciyeko, nuko ntayibuka neza, nari no kurondera iyo link tukayipinga muri description ukaza kuyibona. Rero bona journaliste, uyu mujene niwe yavuze ko ngo mu kambi y'impunzi ahantu bari mahama, wowe ira bien précis ko bari muri kambi y'impunzi y'imahama, ngo baraje gutora abajene bose bahari badafise akazi, babatwara muri training militaire. Ibi nibyo byagiye gutuma ugwaruka rwinshi rw'abarundi bo bahunze kubera ubwoba bw'ibyo bakoze manifestation, kandi benshi barohejwe ntavyo bari bazi. Kubera rero bwa bwoba bakavuga bati nitwasubira mu Burundi mbonera kure ziratumesa, kubera ubwoba benshi baca bahitamo kuja, niyo mvugo bakoresha exactement, baca bahitamo kuja hehe Kenya. Kenya ifise abarundi benshi, ifise abarundi benshi, kandi uhurubana no mu makomantere babigira. Iyo dukoze contenu igija gusa n'ivyo barakomanta ati jewe nanje navuye mu kambi kubera ibi nibi kubera ibi nibi bariyo. Abandi benshi kubwa abagenzi babo bafise za South Africa baje South Africa. Abandi bahitamo kwiroha muri Kongo, mu nkambi z'impunzi muri Kongo, naho ndaza kuhagaruka. Abandi baja za Sudani. Abatashoboye kuronka isaganirizo, aba nibo baciye batwagwa mu kiroberi. Ikiroberi
ca Red Tabara wumve ngo babashize muri Red Tabara kubera ko banse kubahuza nuko kubashira hamwe n'abana b'u Rwanda bariko baraba training muri M23 mugabo urumva ko nta M23 nta Red Tabara zose ni zimwe ego ikindi kandi bona journaliste usivye naba bari mu makambi y'impunzi kuko abinjira mu Rwanda bariyandikisha ku mupaka bakandika naho bagiye urazi ko nanabivuze ko bagiye no kwibaruza kuri Croix Rouge bagenda kwiyandikisha muri Croix Rouge i Kigali bababwira ko donc juste ari kugira ngo bazoze barabaha agasabuni canke babafashe babaho ubundi bufasha nk'iyo bagwaye bashobore kubavuza mugabo leta y'u Rwanda yo yari ifise iyindi plan yo kugira ngo bashobore kubidentifia babamenye aho bari kugira ngo niba bakenera baze babikoreko bizeborohere naba rero harageze igihe babikorako volontairement babasaba kwinjira igisirikare mugabo bo bababwira ngo bagomba kwinjira igisoda kugira ngo bikunde baze mu Burundi gukuraho ubutegetsi buhari bwa CNDD FDD aba benshi rero nibo muri bo novuga ko binjiye volontairement babishatse mugabo kubera ko basiguriye yuko bagomba kuja gukura ubutegetsi buhari mu Burundi n'abanyene benshi baciye batwagwa muri Red Tabara ubundi muco w'abantu nabo bona journaliste novuga turi ku Barundi bagiye kugwana batabizi baragiye barakora recrutement cette fois-ci y'abantu bakuze baterabaje no bajya bohendeshwa donc ubuzi nibiki barondera bata abakuze dufate kuva ku myaka 30 kuduga bari mature bababwira yuko batagomba kuguma bicaye mu makambi y'impunzi barabana n'abagore babo mu maso canke abavyeyi babo biyandikishe ku rupapuro donc bakore liste sero n'amakarte mu nkambi hama ngo Croix Rouge nimba atari HCR igomba kubaronderera ubuzi benshi rero bumvise ubuzi bagaca biyandikisha kuko harimo abaza deja bari bamaze kuronka ubuzi muri aya ma ONG akora mu gihugu cy'u Rwanda abari barize harimo abashoferi abahawe ubuzi bw'ubushoferi nibiki n'abandi rero bumvise ngo nubuzi baca bishira ku ntonde bose baca barabatora koko batwara ku kazi baza kwisanga akazi batwawe ko nakihe kuja muri formation militaire baca babinjiza igisoda nukuvuga abo nibo novuga ko bagiyeyo batabizi kuko bahenzwe yuko bagiye kubuzi aba bose rero bona journaliste n'abandi mpava nza kuvuga batowe ahatandukanye aba bose bariko baragwanira M23 nukuvuga urumva izi ni nguvu M23 yatanguye kurondera 2015 nukuvuga ahadufatiye mu Burundi mugabo turafise undi burorero bwa avant même 2015 bwo mu gihugu cy'u Buganda no mu gihugu ca Congo aho naho nyine hakozwe recrutement tugende rero mu gihugu ca Congo mu makambi y'impunzi naho nyine atandukanye naho nyine benshi babegeranije bababesha yuko bagomba babaronkeye ubuzi bagomba kuja gukora abenshi bababesha ngo bagiye gukora ikiyede ngo hari amashanti yagiye kubaka n'ibiki bose baza kwisanga batwawe muri formation militaire aba rero benshi batowe muri Congo abazi kuvuga igiswahili nibo rero bagiye directement muri M23 hariho n'abandi batakuwe mu makambi y'impunzi bakugwa mu mihana
itandukanye urazi ko igihugu cy'u Rwanda novuga kitari cana mu byo mu guteranya abene igihugu n'amareta ibi turabibazi ko kabisa n'aba professionnel bagenda babesha abene igihugu muri Kongo murabona ko president abanye bafashe nabo kunuku bisaba ko mufata umuheto kugira ngo mumukureho hariho n'abandi bakongomani rero bashoboye guhambye mu haremu 23 muri izo nzira mu gihugu cy'u Buganda bwana journaliste naho amarecruitment nkaya yarashoboye gukogwa yo hoho wanashaka yakogwa novuga n'abatwara ama quartier aba chef de quartier abanyumba 10 nibo bakora amarecruitment y'abagwanyi baja muri M23 kuko barabihembegwa urabona rero bwana journaliste kumva ko M23 yoba ifise inguvu birashoboka kuko urumva ko bafise abene gihugu bo mu bihugu bitandukanye ikindi kandi barafise nabo bonyine ubwabo bari basanzwe baratraninze kuko aba bakoze manifestation mu Burundi urazi ko hari abafatanwe inkoho bari barigishijwe kurasa bari bazi bike mu bya gisirikare no kuvuga yuko rero bwana journaliste ubu bwinshi bw'abantu bagiye bakura mu bihugu bitandukanye bwaje gusaga abanyarwanda bo bari babirimwo mu buryo bweruye bazi target iyariyo nuko bazi intumbero bo barimwo nibo bari baciye bikuba baza kugira iki gisirikare ca M23 hariho rero amarecruitment akibandanya nubu muri M23 bwana journaliste hariho ubutumwa dufise bw'abagabo 3,000 batwawe muri izi nzira nyene zo kubeshwa ngo babatwaye kubereka ubuzi kubaha ubuzi aba bagabo 3,000 bose bakuwe mu nkambi y'impunzi bita Kiziba iri mu gihugu cy'u Rwanda inkambi y'impunzi ni mix imwe abarundi n'abakongomani abantu 3,000 nta n'indwi zibiri zirahera aba bose batwawe muri M23 aha twongeremwo n'abana bariko baraburirwa irengero mu gihugu cy'u Rwanda aya makuru turayafise hariho ngo ukuntu bashobora gutegera abana bavuye ku mashuri bagasa n'ababanyuruje cyangwa se abo basanze ku marigara bagasa n'ababanyuruje imiryango ikarondeza mugabe bikaziro nka makuru yuko abana babo bari hehe mu gihugu ca Kongo bariko bararasa arabasirikare hari n'ababimenya aruko bahamagariwe ibiziga ingo ikanombe mutore umurambo w'umwana wanyu canke akabibwirwa ati jewe twari kumwe ku rugamba mugabo bamurashe je nanje mu nsengere Imana indinde ndabiko nzotabaruka amahoro abavyeyi batigeze bamenya yuko abana babo ko binjiye batazi uburyo binjiye mu gisirikare aha rero bwana journaliste turafise n'amakuru y'ugwaruka rwashoboye guhunga b'abanyarwanda benshi bahungiye mu Buganda abandi bari Nairobi abana bahunze kuko babatwaye muri formation militaire ku nguvu batabishaka hama baronsa kanzo baca bagira gute barahunga bariruka ubu rero nubwo buryo M23 iriko irakoresha mu kwegeranya abagwanyi aha rero twirengagize yuko hariho n'andi makuru dufise ko hariho nabo irondeza amafaranga bakabemera ko babahemba amafaranga buri kwezi agiye bakamuha amafaranga asigira umuryango urumva ko bwana journaliste rero M23 ifise amayeri menshi yo kwegeranya abagwanyi usibye ko hari nabo itora ikabatwara ku rugamba batabizi bababeshe mu nzira izi canke ziriya ku bantu rero baguma babaza ati none bimeze gute M23 ko twumva bapfa mugabo bakaguma ku rugamba basonga mbere tubumva ko ibirindiro babigumije tubumva ahanaka izi ni zimwe mu nzira M23 yakoresheje kandi gikoresha mu kwegeranya abagwanyi hariho n'izindi nzira bwana journaliste novuga aba M23 bakoresha
zo kugura ni inzira y'abamercenaires twose iyo temo niyo ntaza gutahura barondera abagwanyi basanzwe ari abagwanyi bakazi kubagwanira ku ruhande rwabo nko ngaha mu gihugu cya Kongo urazi yuko ubu deja badopse systeme yuko banagura opposition yose y'igihugu cya Kongo ni ukuvuga bakeneye ko badoza kwisanga ari opposition ni ukuvuga opposition yose ihinduke M23 ahero n'amayeri M23 yatanguye gukoresha kuva kera na nubu igikoresha niyo iyi migwi y'abantu yose niyo iri kuritwa M23 nibazaye ko bona journaliste no kebereza ngaha novuga menshi kabisa kuko iyi sije ndayifise ko ibintu byinshi byambabaje ibintu byinshi novuga boss mbona ingene nabisobanura usibye ko akono kongera ko kandi bona journaliste nuko no mu makambi y'impunzi muri Tanzania naho aya ma recruitment yarabaye nuba ari karaba urumva ko bona journaliste iyi ntambara muri Kongo ifise ibinyegezwa byinshi cyane ifise amabanga menshi cyane ni naco gituma iriko iragwana guhera nta kuri namba abakongomani bari kuravugana hariho guhemuka birenze hariho kubeshana birenze ariko twovuga yuko igifise ntango kigira niherezo kuba yaratanguye bugiye yariheze cyane gose rero nibaza yuko utwo bitega umwanya twabitega iminsi ndazi ko byinshi tugiye kubibona mu mahinduka jenje nisabira bona journaliste ndazi ko ari abadukurikirana bafise byinshi banazi kuri isi ni benshi cyane ni benshi reka tubasabe bandike muri commentaire baje muri commentaire izo ide zanyu muzandike muri commentaire canke hariho nimero ziriho nga kuri screen zanyu murashobora kutwandikira mugomba kutunganira ku iyo ide canke ikindi mugomba kongera ko musisango zo batavuze ahubwo je cyo nasaba nimbeho bari nkushaka no gutanga témoignage yoba yaragiye muri zi formation canke yoba yararondiwe muri zinzira uzumuhe bwana journaliste microphone kabisa nta kibazo ume microphone nibaza ko ari kimwe mu byo tuma abadukurikirana babona neza yuko iyi nkuru dushikirije twayikoze ko amatohoza yimbitse kabisa sana kandi gushimire bwana musisanguzi hama nkuko abivuze umuntu yoba yararondewe canke yoba yaragiye mu formation yagiye araba mu nkambi zigiye zitandukanye arashobora kutwandikira ku ino nimero nyene mbona nga kuri screen zanyu ni WhatsApp katurungikira ubutumwa akatubwira uko byari bimeze hama tukamuha micro kumbore abantu bakabona yuko iyi nkuru atari za nkuru z'ibihuha za nkuru z'ivyifuzo reka rero ndonke nanjye kugira ngo ndabikebanure kumbure umunsi ni munini turaza gusubira ibiganiro ni byinshi tugiye gukomeza tuba tohorezana cyane ku mirongo y'urugamba aha mu buseruko b'igihugu cya Kongo reka mu nkundire manze ndanasezere uno musisanguzi wacu nizere yuko wewe tuza kwirigwana mu biganiro bigiye bitandukanye yego cyane bwana journaliste turaza kwirigwana reka ahubwo nikebanure abadukurikiranye ababanye natwe mu kino kiganiro ndabizeze yuko mu masaha makeya cyane tuza gusubira guhura mu bindi biganiro kabisa asante sana nkuko nama ndabivuga mu biganiro bigiye bitandukanye ukaba udukurikirana nubwo ubu udafise icyo ugomba kuvuga ku kiganiro jya muri commentaire ushire ku imitima ushire ku kimenyetso tubone yuko nawe ubu hari burya mu kinyoni kigurutse kitavuze bacitica kabisa kandi abashimire cyane ndabifuriza ibihe byiza Uwiteka akomeze kubazigama abarabira icoroshe bye bye